mwiyaboneshe muri benshi ubwira ndabereka amavisage y'aba bantu. Abonnez-vous. Mwiyaboneshe muri benshi ubwira ndabereka amavisage. Mwiyaboneshe. Mufyonde agakengeri like mukomante candabereka aya mavisage yose mubona ngaho. Urabona ko bafite amasiyete aryoshe cyane. Sino mutabikoze amavisage nimuzo kugira muyabona. Ndabaramukije uni Madame Jo wa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine izisi. Uko naba ndababwira nzokama ndabazanira amakuru y'abadiaspora iyo bari kwisi hose ivyo bakora mu buryo baterera igihugu cabo imbere. Nuko rero no munsi rero ndi kuri Boucherville. La marina de Boucherville. La marina de Boucherville. Oui, ndi muri marina de Boucherville. Ni muri fleuve Saint-Laurent, muravyibuka kera twaravyiga muri géographie, ariko nitwe tuzaho itumbereye. Ariko no musi ndahibereye nje kuhatembera. Muri gukurikirana Imuhira Media muraza kwibonera amakuru yose ndabashirira ngaho amakuru ya fleuve Saint-Laurent, la marina de Boucherville. La marina de Boucherville. Ndiko takiboroka payzana wo muri Edmonton. Aba Edmonton mwana kwimba ibitoro gusa n'imihore. Nta kintu igisagara kandi muri Edmonton ni heza bukebuke. Sawa rero mukwirikirane Madame Jo muri fleuve Saint-Laurent. Ouais, go. Pedro wa Madame Jo. Babima. Wenda parti muri fleuve hagati urero ibintu birakomeye birashushe ndetse neza. Twagiye ahandi hantu muri fleuve Saint-Laurent mu Bugesera. Tourisme mana yanje abazungu baradusize mana yanje izi ndoto ndazirota Burundi Tanganyika mu Ntahangwa mu Nyabagera hose hari muri Rukiroza ahantu hose muri Kagere bantu b'Imana kijya tuzi zacu betikora kabisa igeze sho kwitwera tourisme nyinshi. Oya mumurindire Madame Jo niyashika kugezwa none byose izo bari on top ni heza kuri fleuve Saint-Laurent muri ile ntubaze n'amazina yanyu munyagihugu muri Edmonton menya no cyurire muri Aribabe muri Montréal bafise amazi menshi kabisa ni muri izo Montréal nyine babivuga niko bimeze. Ego kimwe mubivuza buhoro twihagarariye mu ntabwo batwararayo ntacyo tuba by'abibarene nabyo naho nabyo kuba bikatujya muri byo tujya twaryohewe bikamye barene naho nabyo bikatuzoba ntacyo bitwaye umunezero kabisa nk'abadiaspora mwe mwiciga kugira ibihera byinshi byose mujya mwibagira igihugu cy'Afurika. Tourisme turayikeneye mu gihugu cyacu turayikeneye. Ashyiremo amafoto yari iyi sahani rero mubona urabona ko isahani barbecue ubwato yarose inyama ndi mu bwato iri hagati mu ruzi abavo murabitahura muri ya Tanganyika yanyu ariko muraburoba gafi nigera mutamutera mu muriro mugaca mwirira lakcohoha lakozwazo hari udufi nariye muri lakozwazo turanyoshe cyane kabisa urakubita ingera hajya ukakaroba ugatera mu muriro ukacurya Rumonge naho nyine yari agafi kari fresh kabisa urobesha ingera ukaca ushira mu muriro ukaca wirira byose ni fresh kabisa. Erekana burya bwato kameramani
beze bwana aya ni amabato yo muri Marina de Boucherville, Brossard, Longueuil, Fleuve Saint-Laurent. Ni heza abantu b'Imana, ni heza. Hariya n'udutaka. Wow. Turarindiriye ko twinjira muri ubu bwato. Turarindiriye ko twinjira mu bwato kabisa turarindiriye.